kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Amajambo ashikizwa na Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi kenshi aratangaza abarundi n'amakungu bafatiye kuba yavuze igihagararo ciwe. Muri no misi hoho yarayiciye murya imbere y'incabwenge z'abarundi harimwe abaminuje gushika no kuba abadogiteri ayobahutse aravuga ko abize ari byo bijuju vyanyu mu Burundi butunze. Yerekanye ko kwiga ataco bimaze kandi nyabuna ari uyofasha ya mbere mu guhimiriza abandi kwiga. Ivyatangaje bigatera isoni abazi icari cyo kwiga. Muri kino kiganiro turagaruka kuri ayo majambo be n'ici ncabwenge zivyibaza ko. Kaze muri kino kiganiro kw'isoko mugira mushikirizwe na Joe Desire Hatungimana. Kwiga mu Burundi biratandukanye n'ahandi kuko hoho ariyo ntango y'ubukene. Bivugwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yemeza ko afise abadogiteri benshi ariko atacu bamariye igihugu. Ndayishimiye yemeza ko uko umuntu yiga cyane ariko ubwenge bwiwe bugenda busubira inyuma. Ivyo ariko biboneka ko ari ku mugambwe urongoye igihugu ubibona kuko atari bwa mbere bavuga amajambo nk'ayo kandi agashikirizwa n'abarongoye umugambwe kw'isonga badasiba kuvuga ko ukwiga mu Burundi ataco bimaze. Tubibaze Reverien Bazikamwe. Amajambo ya Evariste Ndayishimiye asa nk'uko yatangaje bamwe ariko no ku bandi bikaba nk'imenyerewe kumva avuga ko kwiga mu Burundi ari nko guta umwanya no kwikwegera ubukene. Ni gihe avuga ko yariko arigisha abategetsi batandukanye ibijanye n'uburongozi bwiza. Avuga ko abarundi barozwe kuko ahandi kwiga bituma abantu n'igihugu batera imbere ariko mu Burundi ho kwiga bitera ubukene. Kuba tarozwe l'éducation c'est la base du développement. Mugabo twebwe twarozwe ce n'est pas la base du développement. Plus tu étudies, plus uri kijuju. Amwa chamubaza ngo hawo bidemontra wewe. Bidogiteri biri ngaho imbere yanje urazikene bingana. Dogiteri asose. Ngirira note imwe jewe uyikompoze uyinzanire ndabe uri dogiteri. Bibishure. Hariho abinyandikiye nyene acaranyandikira wewe en personne. Urabe neza ngo l'éducation c'est la base du développement. Nino reka shaka ofisi ibintu vyize vyishi ko ntabona iryo terambere. Narondeye umudogiteri nkura kwiterambere ni naramubuze. Ahubwo mu Burundi l'éducation c'est la base du sous-développement. Evariste Ndayishimiye mu kubivuga naho yabishikirije nk'uko ari wazanye iciyumviro. Reverendi kuri yarongoye umugambo CNDD-FDD uri ku butegetsi yarabivuze mu majambo yumvikana ko umugambwe arongoye na Ndayishimiye arimwo ko mu vyo bashira imbere amashuri atarimwo kuko bakeneye abiga make batazobagora kuyobora. Hari kuwa 31 Munyonyo umwaka wa 2022 imakamba hasozegwa inyigisho kugwaruka ruvuye mu ntara zose. Yarababwiye ko ibiharuro bidafatiswa ataco bishobora kubamarira imakamba. Ico gihe abantu baribajije nimba koko ivyo Reverendi kuriyo ashikirije ariyo mbona kazoza y'umugambwe arongoye uri ku butegetsi canke naho nimba yihenze agashikiriza iciyumviro ciwe. Ariko rero n'umukuru w'igihugu yaraye yerekanye ko nyabuna ari wo mugambi wo gutesha agaciro amashuri. Abahinga mu vy'indero bakibaza ingene umugambwe uri ku butegetsi uzoshikira imbona kazoza y'igihugu giteye imbere mu gihe bafise iyo mugambi wo gutesha agaciro indero. Arakoze Reverien Bazikamwe. Ugukengera no gufata nabi incabwenge bikorwa n'abarongoye igihugu n'umugambi uri ku butegetsi ngo ni ngendo mbi umugambwe CNDD-FDD wagumanye kuvukira mw'ishamba aho nuno munsi incabwenge atakibanza zifise imbere y'uwagiye mw'ishamba. Bishikirizwa na Liberandi bashira kandi umwigisha mu bijanye n'indero. Kubwo mwigisha wa kaminuza uko gukengera incabwenge vyerekana ko leta ibiriko irajuragiza abanyagihugu ishaka gushira amakosa ku bandi kandi arabategetsi bananiwe gutwara igihugu kubwiwe ngo ivyo bikorwa n'abantu bataye ubuntu. Kunegura, gukumira, gukengera incabwenge mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi bimaze igihe kirekire nk'uko tubishikirizwa n'umwarimu wa kaminuza Gervais Rufyikiri
akaba yarabaye icegera c'umukuru w'igihugu, akongera akaba umukuru wa Sena. Mu rwandiko yanditse mu 2016 rutuwa kuri internet, aho yerekana neza yuko umuhari CNDD-FDD utashoboye kuva mu kirobere uguma witwara nk'uko woba ukiri mw'ishamba. Umwarimu wa kaminuza Gervais Rufyikiri aravuga neza ingene muri CNDD-FDD incabwenge atakibanza zifise, n'incabwenge zagiyemwo bazirondeye kugira basambura imigambwe, iyo migambwe isigara igaragara, hanyuma kugira baronke bazobafasha mu bikorwa bimwe bimwe, na cane cane mu bikorwa vyo kwamamaza umugambwe CNDD-FDD kugira abanyagihugu bawinjiremwo. Ariko rero izo ncabwenge zinjijwe muri CNDD-FDD zitegerezwa gukingira intere z'abanywanyi binje kera baciye mu kiroberi. No kuvuga yuko waciye mu kiroberi afise ikibanza kinini kurusha abafise ubumenyi, ubushobozi, ubuhinga bwo gukora ibi na biriya. Ivyo rero kunegura, gukengera, gukumira incabwenge nivyo bisigura ingorane Burundi burimo, na cane cane ingorane zijanye n'ubuntu buke n'ubushingantahe buke, ico no kwita crise des valeurs de leadership na crise de valeurs d'ubuntu et d'ubushingantahe. Kunegura no gukengera incabwenge mu Burundi bikorwa n'abategetsi vyerekana ko bananiwe gutwara igihugu. Mu Gifaransa aveu d'échec. Ikosa ni sibo, ikosa ni incabwenge ataco zimaze byo kumigwa, kandi ryerekana ubushobozi buke bw'abarongoye igihugu, kimwe no kwita mu Gifaransa incompétence notoire. Ikindi nibwo buryo bwo gutwara kwabo, batwaje agashavu, ibinyoma kugira bahenda abanyagihugu, kugira basigure yuko ingorane Burundi bufise atari bo, ari incabwenge, ari abashikiranganji badakora ivyo mukuru w'igihugu bararitse, ari abacamanza, ari abarimu batigisha neza, kugira rero basigure ingorane z'ubutunzi Uburundi burimwo n'umunsi, inzara izura inzara, abarundi batakimenya uwo bitura, mbere benshi bakaba bariko baromoka, na cane cane ugwaruka bakozi ba leta. Umwigisha wa kaminuza Libera Ntibashira kandi abona ko iyo nyifato y'abategetsi n'umugambi uri ku butegetsi ariyo yatumye igihugu kigeraho kigeze mu bukene, ibituma uno munsi abarundi babandanya gutakaza icizere cyo kubaho mu Burundi, bakaja ku bwinshi mu mahanga kurondera ubuzima, na cane cane ugwaruka. Libera Ntibashira kandi aributsa ko kazoza ku Burundi ko gategerezwa guca mu ndero y'akanovera. Uno munsi mu Burundi ibintu vyose birabuze, ubutunzi bw'igihugu ntibwifashe neza na gatoyi, mbere gushika naho Uburundi mu minsi iri imbere bibandanije uko biri bushobora kubura amahera yo guhemba abakozi. Ikindi ni ingorane zihanze Uburundi mu bisata nka vyose. Ikibabaje rero cane gose nuko abarundi ku munsi batacizeye na gatoyi inzego ziriho n'abategetsi barongoye Uburundi, kandi abarundi barihebuye ntibabona kazoza, arico gituma ugwaruka ruguma ruhunga rutarukomoka, mbere n'abakozi ba leta benshi bariko baratabaromoka bagenda mu bihugu bitandukanye. Norangiza mvuga yuko kazoza ku Burundi ni inyigisho zifise akanovera, nizo zizoshayura Burundi, nizo zizotuma ingorane zose ziri mu Burundi zitoregwa ibibazo biciye mu nyigisho, biciye mu gutegura indongozi zikunda Burundi, zifise ubumenyi bukwiye, zifise ubushobozi bukwiye, hanyuma zishobore kunywanisha abarundi batorere muti ingorane zose zihanze igihugu. Nta gihugu kw'isi na kimwe cateye imbere kidafise incabwenge zikwiye kandi zibishoboye. Ni no kuri izo mpanuro z'umwigisha w'indero Libera Ntibashira kandi dusezereye ko kino kiganiro cacu. Abashimiye mwege mwese mwaduteza amatwi, mugira amahoro iwanyu. Cari kiganiro kw'isoko.